umusezero w'ikizungu, udutebe twa kijambere, ubwugamo bw'iteka. Ibi vyose atanijana rivuye muri leta. Turi i Bujumbura neza na neza ku kibuga Intwari. Iki kirugururwa icese kuri uyu wa 31/0/2026 na President Evariste Ndayishimiye, Umukuru w'igihugu c'Uburundi. Mutiko inoti itavuye muri leta cubatswe gute? Hoho vyazananye hehe? Dusubira inyuma gato mu 2021. Turi neza na neza igenekerezo rya 4 Rusamba. Urwete ruvuye mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ruraje no muri FFB ngomba. Gwamenyesha ko ikibuga Intwari gihagaritswe kwakira inkino mpuzamakungu. CAF iti agapira k'intamba mu rugamba muzohora mukarabira kumbonesha kure gusa. Abarundi nabo bati murahumba. Ngabo mu mwaka w'2022 bagiye imbere n'umunyagihugu mukuru mu Burundi President Evariste Ndayishimiye baratanguza umugambi munini wo kubaka bushasha ikibuga Intwari mu ntumbero yo kuzuza amategeko CAF isaba. Kucivugo kwitera iteka, Umukuru w'igihugu yategetse ko amahera aharurwa mu miriyaridi yari yegeranirijwe kuri konti y'abasubiza ku gushaka kwabo ayo banyuruje igihugu aheberwa ivyo bikorwa byo kubaka ico kibuga. Amashirahamwe atandukanye nayo nyene yarashize mu kuboko. Yaterereye uburyo bw'amafaranga, isima n'ibindi. Abanyagihugu umwe ku gatwe kiwe kuba uko nyene. Hari abatereye amafaranga n'abaterereye inguvu mu kugenda gukoreraho ibikorwa rusangi. Iki kibuga kiri mwirohero hafi gato ya Centre Ville hagati y'ibarabara Boulevard de l'Indépendance na Avenue Muyinga. Cubatswe ku mafaranga harugwa mu miriyaridi 30 n'ayarenga nkuko Reverend Kuriyo asanzwe ari umurongozi w'icubahiro wa FFB yabiyagiye abamenyesha makuru igenekerezo rya 2/0 mwaka wa 2026 i Bujumbura. Igenekerezo rya 2026 mu Kakaro 2025 abakunzi b'umupira w'amaguru bariruhukije bararyoherwa kuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika ryari ryemeye iby'agateganyo ko ikibuga Intwari cakira inkino mpuzamakungu. Ni nyuma yaho abahinga benshi b'iryo shirahamwe bari bahaciye baje gusuzuma uko ikibuga cyubatswe. Hadaciye ikiringo kirekire, CAF yahavuye itanga uruhusha rwa burundu ari naho ikibuga Intwari kigiye kwinjirwa icese. Aho bukera rero inkoko niyo ngoma. Isaha zitandatu imiryango izoba yuguruye. Umukuru w'igihugu azoba yahishikiye. Akaziki kazoba kariko karasamirana. Amagabo ku karanga kacu kiri kunawe ati ahani. Abazoza mu birori bo bite basabwa ikintu kimwe rudende. Kwambara imipira canke amashati afise rimwe mu mabara agize ibendera ry'u Burundi. Vitalo FC na Bomamuru nibo bazotabura icese igitambara ca Stade Intwari mu rukino rw'ihiganwa rya Primus League igeze muri phase retour.